etike mondiale nayo ikaduhamagarira iki? Muntunge nafasha akarorero kamwe gusa kandi mu Burundi kandi naba baramaze kwandura uwo mwanda ngomba mvuge Imana ibafashe bakize kuko jewe wanje ndawita ko ari indwara n'uyu homosexuality. Dukomera amashimani udukingira homosexuality. Umulesibienne yo bari ngaha ntiyumve ko ndamwanga. Oya, umupartenaire actif na partenaire passif baba bari ngaha muri mwebwe mu ndongozi ntimubone ko ndabanga. Oya, namwebwe nyene muri abana b'Imana mugabo muragwaye. None mwivuze basha. Kandi umuvuzi nyamukuru ninde? Umuvuzi mukuru ninde? Haleluya. Umuvuzi mukuru ni Yesu Kristo. Niwe. Rero aho hantu iyo etike mondiale itwerekeza kandi mu ruhendo rufatiye kuki? Ku mafaranga. Tumve tumenye tuvavanwe na ivyo ntibizodutuma dushobora kuba abakozi b'intungane ng'Imana twamize ku kiganza. Oya, Muribuka Sodoma na Gomora nta kindi caranga ababayo atari ubusambanyi bw'abasangiye ibitsina. Bane b'Imana bavukanye barundi barundikazi ndongozi z'igihugu cyacu, tumenye ibishavuza Imana bidukwegera imivumo. Bidukwegera imivumo. Bane b'Imana cyane cyane mwe murongo y'amashengero ndabasaba nshimitse, nta ubasha mfise sindabategeka mugabo ndabasaba nk'abavukanye nimwirinde ugushigikira bene iryo shano. Iryo shano murivume mugabo abarirwa abagwaye abarirwaye barwaye iryo shano mubakize ku izina rya Yesu Kristo, ku izina ry'Imana mubakize mubazure kuko bariko barapfa. Ku izina ry'Imana mubazure aho ego mugabo mubazura mubakunda kuko umwana w'Imana nzima Yesu Kristo yatubwiye ngo umucumuzi ni wakeneye umukiza, abarwayi ni wakeneye umuganga. Ego abo rero barwaye bacu tugende tubagana tubabungabunge tubakunde mugabo tubereke ububabare bwabaho buri n'uburwayi bwabaho buri mututabagiye uko Imana yanka igicumuro ntiyanka umucumuzi. Ego